nagira ndakubwire ngo ibikorwa bitagira ukwizera birapfuye. Haleluya, haleluya. Kuko ngo ibikorwa byose bizogeragereshwa umuriro nitwashika imbere y'intebe y'Imana. Haleluya. Utuma ibikorwa byawe byemerwa bigahimbara Imana n'urukundo rwa Kristo ruri muri wewe. Haleluya. N'urukundo rwa Kristo ruri muri wewe. N'ukwizera uyo mwami gutuma ibikorwa byawe byemerwa. Haleluya, haleluya. Kuko ngaha ijambo ry'Imana ryavuze ngo ngaha ku murongo wa 24 ngo batsindanirishwe kuzuzwa n'ubuntu bwayo ibibahereye iki ibiduhereye ubusa. Haleluya. Ntibiduha kubera twafashije aboro, ntibiduha kubera twagaburiye imfubyi, ntibiduha kubera twubatse ishengero, ntibiduha umva bijya bikorwa byose wiyumvira ko bituma Imana ikwemera. Sibyo bigutsindanishiriza, ariko ikigutsindanishiriza ni bakunze bahori CANAAN TV. Ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana, ariko imbere yuko dutangura kuganira reka tubanze twishire mu biganza by'Uhoraho. Nje imbere yawe mwami Imana muri iki gitondo ciza, nje ninahaza izina ryawe. Nje mwami Imana ngukengurukira ukuntu waturinze ukaturindira mu itiro ukabutuvyuye amahoro, kandi ndagushimira n'aka kanya keza usubiye kutwongera kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Mwami Imana ubu n'ubuntu bugeretse ku bundi, kuko si bose bategwa iteka nk'iri. Mwami Imana kukubera akanwa ni iby'igiciro kinini, kandi ndabizi neza mukunzi mwiza ko atana rimwe woba kure y'abariko baragukorera. Ndizera rero ntakekeranya kuri hagati muri twebwe kugira ngo tugirire neza kandi udushoboze gukora gutanga ijambo wateguye uyu munsi. Mpemu yera ndaguhaye ikaze na karibu, uzubane natwe, uzubane n'abantu bose bazokumvira ijambo, kugira ngo uwakekeranye urukundo rw'Imana amenye neza ko urukundo rwatanzwe kandi rwasutswe hose, uwemeye kugwakira wese aruhabwa. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icyubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze byizeye ko byumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen. Rero ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ko ukugororoka kuva ku Mana kutaba mu byagezwe. Ukugororoka kuva ku Mana ntikuva mu byagezwe. Haleluya, haleluya. Rero reka turabe ijambo ry'Imana mu Baroma igice cya 3, turasoma kuva ku murongo wa 21 dushikane ku murongo wa 26. Ariko noneho ibyagezwe bitariho, kugororoka kuva ku Mana kwarahishuwe, gushurirwa intahe n'ibyagezwe n'iby'abavugishwa n'Imana. N'ukugororoka kuva ku Mana kuzana no kwizera Yesu Kristo, kugira ngo abizeye bose baguhabwe. Kuko atatandukaniro, bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, batsindanishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa, kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu, uwo Imana yashizeho kuba impongano y'uwizera, ayigigwa n'amaraso yiwe, kugira ngo Imana yerekane ukugoroka kwayo, kuko yirengagije ibyaha byakozwe kera kubw'imbabazi zayo, no kugira ngo yerekane ukugoroka kwayo muri iki gihe, ngo ibe igororoka n'itsindanishiriza uwizeye Yesu. None rero ukwihaya kuri hehe? Kwabujijwe n'ibyagezwe ki? Mbega ni iby'ibikorwa? Habanamba, kwabujijwe n'iby'ukwizera. Nico gituma twiyumvira yuko umuntu atsindanirishwa n'ukwizera ibikorwa bibujijwe n'ibyagezwe bitarinze kwiyumvirwa. Amen. Ijambo ry'Imana risibe kutubwira yuko ibyagezwe sibyo bituma umuntu yemerwa n'Imana. Haleluya. Sibyo bituma umuntu yemerwa n'Imana. Igituma umuntu yemerwa n'Imana, Imana ikamufuta mu gitabo cy'abanyabyaha, ikamwandika mu gitabo cy'abagororotsi, no kwizera amaraso ya Kristo Yesu. Haleluya. Aya maraso niyo yabaye impongano y'ibyaha byacu twese. Niwe yaturihiye ideni twari dufise imbere y'Imana.
haleluya. Kuko ibyaha byacu byose iyo biva bikagera, twizeye uyu mwami, twizeye uwo mwami, birafutwa. Haleluya. Umuntu naravuze ku munsi w'ejo ko umuntu wese yaremwe avuka n'icyaha cy'inyanduruko, niko bakivuga. Icyaha cy'inyanduruko gisigura ko ari icyaha twandujwe na Adamu na Eva. Haleluya. Dufise ADN y'icyaha muri twebwe, ariko umuntu aza agahindura iyo ADN yacu akayihindura iy'umugororotsi, haleluya, ni ugufata tukakira aya maraso ya Kristo akaba muri twebwe, haleluya. Inge nkubwire muntu w'Imana, ibi nabyo n'ukuri ubishize mu bwenge bwawe biragoye kubitahura. Ikibigutahuza ni ukwizera, haleluya, ni ukwizera. Utari umuntu yizera ibintu ntushobora kubyemera, kuko wumva umenga ni ubupfu, wumva umenga ni ubupfu. Wavuga uti mbega amajambo mvuga niyo yotuma uyu munsi jewe mpinduka nkabicaremwe gishasha? Ego, bitewe n'iki? N'ukwizera, haleluya. Ibikorwa byawe, mwumvise ko ibikorwa by'umuntu ntibishobora kuguhindura umugororotsi. Hariho abantu benshi usanga by'ukuri bariko baragwana no gukora ibikorwa byiza, bariko baragwana no gufasha, bariko baragwana kandi bakakwemeza ngo ibikorwa byiza. Jewe ndazi ko bizomvugira. Nagira ndakubwire ngo ibikorwa bitagira ukwizera birapfuye, haleluya, haleluya. Kuko ngo ibikorwa byose bizogeragereshwa umuriro nitwashika imbere y'intebe y'Imana, haleluya. Utuma ibikorwa byawe byemerwa bigahimbara Imana n'urukundo rwa Kristo ruri muri wewe, haleluya. N'urukundo rwa Kristo ruri muri wewe, n'ukwizera uyo mwami gutuma ibikorwa byawe byemerwa, haleluya, haleluya. Kuko ngaha ijambo ry'Imana ryavuze ngo ngaha ku murongo wa 24 ngo batsindanirishikuzwa n'ubuntu bwayo ibibahereye iki? Ibiduhereye ubusa, haleluya. Ntibiduha kubera twafashije aboro, ntibiduha kubera twagaburiye imfubyi, ntibiduha kubera twubatse ishengero, ntibiduha, umva, bijya bikorwa byose wiyumvira ko bituma Imana ikwemera, sibyo bigutsindanishiriza. Ariko ikigutsindanishiriza ni kimwe, ni umwagazi w'Imana nzima, byagiye uburyo bw'Imana ahora kuvugira uko bukeye nuko bwije, haleluya. Ni wakura dosiye yawe mu bubiko bw'Imana ikwagiriza kuri umunyabyaha, akayikura akavuga ati Renilde yaranyizeye uyu munsi n'umugororotsi, haleluya, haleluya. Suko jewe noba navuze ubutumwa, suko jewe noba nafashije, noba nakoze ibikorwa byiza byinshi byotuma Yesu Kristo ahaguruka ku ntebe yiwe agafuta dosiye nyagiriza, haleluya. Nukumwizera gusa. Urumva ngo twabiherewe iki? Twarabiherewe ubusa, ngo kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu, haleluya, haleluya. Kuko gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Uyu munsi ukaba wizera ijambo ry'Imana, ukaba utari gukorera gusaba, menya ngo nta kizobuza na kimwe kuba umuhombe imbere y'Uhoraho, haleluya. Nta na kimwe kizobuza ko uba umuhombe. Nguwo Imana yamushizeho kuba impongano y'uwizera, ayigigwa n'amaraso yiwe, kugira ngo Imana yerekane ukugoroka kwayo, kuko yirengagije ibyaha byakozwe kera kubw'imbabazi zayo, haleluya. Kubw'imbabazi z'Imana, Imana yashitsikanye isezerano ryayo, haleluya. Kuko yabwiye Eva ngo mu ruvyaro rwawe, haleluya, ngo mu ruvyaro rwawe niho hazova uzomena umutwe inzoka. Bisigura ko Yesu Kristo yabyawe n'umugore, atamubonano ubaye hagati y'umugabo n'umugore, haleluya. Yasamwe kubwa Saint Esprit, aravuka kugira ngo azagira iki? Azamara ububasha bwose Satani, haleluya, haleluya. Kuko Imana nasanze ari gitangaje. Imana na Satani ntashobora kuyirenganya, haleluya. Imana na Satani ntashobora kuyirenganya, kuko umwana w'umuntu yahaye uburenganzira Satani ukuganza akugwa mu kibanza Imana yamuteguriye. Rero Imana ntiyashobora kuvuga nka Satani ngo ndakwatse ibi, oya. Yategerezwa kuzana umuntu yambaye ishusho y'umuntu aza kumunyaga ubwo bubasha, haleluya, haleluya.
iremera gufata umwana wayo imucisha mu nda y'umugore kugira ngo yambare umubiri ashobore kugucungura wewe nanje. Haleluya. Kuko Satani yarazi neza ko Yesu amutsinda, yarabizi ko amutsinda, yarabonye asonza, yarabonye ababara, yarabonye avuga ngo datumpereshejwe n'iki, yarabibonye. Aravuga ati ndamushoreka nyarutse ku musaraba tumubambe, baramwica. Ariko ntiyamenya umugambi wa Yesu, ngo yaranatanga yabaza ati rupfu bigenze gute. Ati uyu muntu nabonye aza ati n'urufunguzo ararufise rwa rupfu nakuzimu. Haleluya. Rero nta kuntu na kumwe wo kwikiza atari yagukijije. Haleluya. Haleluya. Imana iravuga ngo sinshobora kunyaga ububasha Satani kandi yabuhawe n'umuntu. Ateda kurondera umuntu aza kuba umunyaga, yambaye ishusho y'umuntu. Haleluya. Haleluya. Nico gituma muntu w'Imana atakuntu na kumwe woshobora gukira urubanza atari Yesu arugukijije. Ntiwonesha uyu mwansi atari Yesu aguhaye imbaraga zo kumunesha. Haleluya. Haleluya. None rero ngukwihaya kuri hehe? Umva we none wo kwihaye iki? Nta mbaraga ufise zo kunesha atazihawe nawe. Ntacu ufise rero wihaya utihaye Yesu Kristo yanesheje. Haleluya. Ngo wirata yirate ko yamenye Imana. Amen. Kuko niyo yonyene igushoboza kunesha. Amen. Ngo kwabujijwe n'ivyagezwe ki? Mbega n'ivyo bikogwa haba namba. Kwabujijwe n'ivyo kwizera. Haleluya. Niho kwizera ibikogwa mwavyumvise. Igituma wihaya kwiyageza nuko wizeye kwiyazutse wazutse mu bapfuye ari wazura n'ubugingo bwawe, ko ari wagushoboza no guhimbara umutima w'Imana, ko ari wagushobora no gukora ibikorwa byiza bihimbara Imana. Haleluya. Ivyo nivyo ukwiye kugira iki? Kwirata. Ngo nico gituma twiyumvira yuko umuntu atsindanishirizwa no kwizera ibikorwa bibwirijwe n'ibyagezwe bitarinzwe kwiyumvirwa. Haleluya. Umuntu atsindanishirizwa niki? No kwizera. Haleluya. Aburahamu ngo yizeye, aravuga Imana imusabye umwana wayo Isaka. Murazi ko yaramufise ari umwana umwe w'ikinege kandi yaronse mu busaza. Aburahamu kubera kwizera Imana kwitabesha, ko yari yaramubwiye ngo wewe uzoba sekuruza w'amahanga menshi. Iravuga ati uko biri kose iyavuze ko nzoba sekuruza w'amahanga, reka ndamutanga uyu mwana izomenya ingene bigenze, kuko nubundi kuronka uyu mwana sinamuronse kubera byari bitegereje ko ndamuronka, kuko imyaka yo kuronka umwana yari yararenze. Haleluya. Ati rero yamumpaye muri ubu busaza nizotuma ishitsi cyo yavuze. Haleluya. Nguko kwizera Imana irabona ko yemeye kwica Isaka, hanyuma ngira iki? Iramumugarurira. Iravuga ngo hindukira urabe intama. Haleluya. Umwana wawe yacunguwe. Rero intama yarinde yari Kristo umwana w'Imana nzima. Ni watugarukanira ubuzima, ni watugarukanira ikibanza cyacu, ni watugarukanira kuba abana b'Imana. Rero ndakwinginze ngo umwizere, umuha ubugingo bwawe kugira ngo akugarukane mu kibanza Imana yaguteguriye kera cyane isi tarabaho. Imana yo mwijuru ibampera umugisha, igira umunsi mwiza. Yesu Kristo umugororotsi, sindambirwa kugushimira urukundo rwawe n'ineza yawe, sindambirwa kugushimira ubwitange bwawe, sindambirwa kugushimira ibyo wadukoreye n'ibyo ukomeza kudukorera n'uyu munsi. Ugwana intambara nyinshi ku bwacu, wagwanye nyinshi kugira ngo dushikirize agakiza. N'uyu munsi nturarambirwa, uhorana natwe uko bukeye n'uko bwije, utugwanirira intambara tudashoboye, kandi waranabidusezeranije, urabitubwira ngo ndabizi ku isi rimwe amagorwa n'amakuba menshi, ariko uraduhumuriza, uratubwira ngo muhumure naranesheje urupfu na kuzimu. Rero mukunzi mwiza, ndagushimiye ko n'ubu uri kumwe natwe nk'abana bawe, ukomeze kuduha imbaraga zo kunesha muri iyi si yuzuyemo ibyago byinshi n'intambara nyinshi n'amarushwa menshi. Ukomeze rero kutwambika inkomezi zawe no kudutabara. Hama icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.